igitabo cy'Itanguriro 12 turasoma umurongo wa mbere. Nyamagabo ya Aburahamu. Umurongo wa mbere rero, Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Va mu gihugu cyanyu. Bandanye igitabo cyo Kuvayo mu gice cya 8. Ndaba abandi bagira bave mu kindi gihugu bari mu nkabaja. Imana ituma Mose wagende kubwira Farao ko akwiye kurekura abantu biwe. Bizamworoheye Farao. Igice cya 8 ku murongo wa 25. Arugurabo Farao asubira kwanga kurekura abantu, inyuma hari ivyo yagiye yanga. Umurongo wa 25. Farao ahamagaza Mose na Aroni ati nimugende mushikanire Imana yanyu bimazi ngaha muri iki gihugu. Urumva? Hehe aho nyene bayishikanire bakiraho, baraho nyene baruje kure. Urumva? Mose aramwishyura ati ntibibereye ko twokora dutyo, kuko twoba dushikaniye Uhoraho Imana yacu ivyitwa umuziro ku Banyegiputa. Mbega ivyo Abanyegiputa bita umuziro twobishikana babona nibo twicisha amabuye. Ukwiye kugenda urugendo rw'iminsi 3 tuje mu bugaragwa tubone gushikanira Uhoraho Imana yacu nk'uko izotubarira. Farao aramwishyura ati ndabaretse mugende kugira ngo mushikanire Uhoraho Imana yanyu ibimazi mu bugaragwa. Nimuje kure cyane kandi mumusabire. Bari umutega ariko mu gice cya 10 ngaho nyene aho ntibaciye bagenda kuko ntibagomba kuguma ngaho nyene muri ico gihugu, uko bamubwiye bati nama nitwoguma ngaho tugiye kugenda urugendo rw'iminsi. Mu gice cya 10 ku murongo wa 7. Majabura abantu ba Farao baramubaza bati kwera ibihano bariko baracamo, mbega uriya zogeza ryari kutubera icyaha? Reka abantu bagende baje gusaba Uhoraho Imana yabo. Aho nturabona ko Egiputa hapfuye. Bagarura Mose na Aroni kuri Farao, arababwira ati mugende muje gusaba Uhoraho Imana yanyu, ariko abazogenda nabaki. Mose aramwishyura ati tuzojana n'abana n'abatama n'abahungu bacu n'abakobwa, mbere n'imikuku yacu n'amasho tuzobijana, kuko dukwiye kugirira Uhoraho umunsi mukuru. Arabishyura ati yemwe gayiha, Uhoraho abane namwe nkabarekura ngo mujane n'abana banyu. Nimwiyubare kuko ivyo mugabiye ari bibi. Ivyo ntibishoboka. Mwebwe abagabo nimugende ngo babagiye muje gusaba Uhoraho kuko ari cyo murondera. Babirukana imbere ya Farao. Bandanye kandi umurongo hariya hakurya wa 24. Imana gira ikindi kigereranyo.
ikindi gihano ca 9 murongo wa 24. Farawo ahamagaza Mose arababarira ati nuko nimugende muje gusaba Uhoraho n'abana banyu nabo mubajane, mugabo imikuku yanyu n'amasho yanyu byo bisigare aho wabagiye. Mose aramwisha ati ukwiye no kutwemerera ivyo tuzokuramwo ibimazi byo gushikanina n'ivyo kosa ngo tubone guha Uhoraho Imana yacu ibimazi. Itunga ryacu nikwiye kujana natwe, ntihazosigara n'urwara, kuko ari byo dukwiye kuzokwabira kw'ivyo guhereza Uhoraho Imana yacu, kandi ntituzi ivyo tuzohereza Uhoraho uko bingana tutarashikaye. Ariko Uhoraho akomanda, urumva, akomandaza umutima wa Farawo, ntiyemera kubarekura ngo bagende. Farawo abarira Mose ati nzimuhana uzira kaziri ntuze wongere kungaruka mu maso, kuko umunsi uzosubira kungaruka mu maso uzopfa. Mose aramwishyura ati uvuze ko sinzosubira kugaruka mu maso ukundi. Imana yo mu ijuru data wa twese, turongeye gushima kandi turanezerewe kuba dukoraniye hano, wadukuye hirya no hino kugira ngo dukoranire kuri uno musozi. Aha hantu hari ico hagomba watoye hano kugira ngo twakoranire. Isezerano naryo rivuga ngo aho muzokoranira mwibukiraho izina ryanje nzohabasanga ndabahezagira. Harabaje baremerewe, harabaje bari mu bibazo bitandukanye, nta numwe ari hano atoba afite akamubakiye. Ko turi hano ukaba uri hano, ntihagire ugenda yiciriwe nk'uko yaje yiciriwe. Turavyizigiye ko ugenda ubana nituhezagira. Urakoze utwigishe twibuke rwose tujonjore, naho Farawo atabigomba kwiherezo barajonjoye bitumwe nuko wamugondoje. Turakengurutse yuko ugiye kubana ntiduhezagira, nudufashe uduhangaze mu izina rya Yesu, amen. Ni mirongo nivuje ko twokwibukanya guhera kuri Aburahamu. Imana iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu, va mu muryango ujonjore wenyene yari akwiye kujonjora bikagaragara. Nuko natwe tubisabwa. Haraho koko udahera yuko abari bose muca mujana, mugabo ubwa mbere na wewe umwumve ko wajonjoye. Yibuka nkiri umwana, je nabatijwe n'umwana mutoya, nari mu mwaka wa 2 primaire, gakunda gusenga nkabinezererwa. Ariko haragera ikindi gihe mu ishuri nkuru ngira nakayaba gukunda umupira. Nakunda agapira k'amaguru. Babanshira muri ekipe y'ishuri bakina, ariko ngakunda no gusenga. Hari itegeko hari kiremba ko kuwa gatatu abanyeshuri bose tuduga mu rusengero gusenga tukigishwa ijambo ry'Imana. Uwo wa gatatu nziga ko kuwa kane dufite match, narageragezwa ngende ndeke hari itegeko. Nibuka rero nagiye ko ryari ngitego turagenda gusenga, nziga ko tuzinuka dufite match. Ibyo bavuga numva mu baniyumvira nyina nzokina. Haragera igihe hari wari Nyambanda niwe akunda kutwigisha kandi no kwishuri yaradukurikirana, yarakunda kwigisha subiramo sindagira gose makabantu bawe bumva gasubira ngo dusenge rero dusenge, ariko agatima kagumye ngina nzokina. Haragera igihe baturunama gusenga, turunamye ukunda asanga ngiye guseka umutwe umupira. Ndatamwa ngakunda umupira, ariko no gusenga nkajayo yari ngitego. Urumva ko nabangiyeyo ngitegeko, ariko Imana igomba kubinkuramo. Haragera igihe ngo nkine
nkavunikino ngo nkine mwijoro ngikangura kirambe zamfashe hari n'umunsi niyebura karabaye ndamugaye kugira ngo bimburemo rwose umunsi umwe wagira hariho mace kandi ngagomba konta ntaye muhira jamanda kuja gufukama bayi ndafukama ni mana ngiye gukina kandi ngomba kuca ntaha mugabo rero umfashe Imana na mpamvu ayo nafunitse no muzi sivuye nafunitse nayi natawe kubitinya ariko sinari bwacuke bose ngo mpe hari ibintu bicira kudukurikirana kandi umuntu atavye biranyohana ndagenda nafukama ndasenga uwo munsi ho nahazwe kurara mu bitaro ndacuka nahatswe baranutse ntangutse umunwa hirya namaze iminsi bitoroshe ndabonye kwimana ibyansi ndarihevye ingere nushike muri Swede ngine gatoye banshire muri ekipe yabo nabo nyine mugabo nkaguma nibuka kiriya gihe tugakina hariho uwo baracanganye n'abakobwa hari umukobwa yakina imbere muri twebwe umunsi umwe batumira abanyororo ngo banze dukine babazungu nyine turakina mbona ngene bariko barakina ndibaba bangira nka wa muntu ngo mbone bakina nabi n'abana nta mategeko bazi byo muri prison ntibazi inyuma naciye mvayo ntibishoboka hama rero ikindi gihe n'umupira w'amaboko nawe ukunda nawe nyene nari muri ekipe kwiherezo habamwo umwigeme mugufiya ndaduga gusumaca ngarutse kwari kagufi iruhande yanjye ndagakubita urwara naho hajya bazumumenga ntaruko babagira kaca karanega ndihebura ndirisha umukobwa umuntu w'abandi ndirukanga ngenda kuzihimbagura ndandera ncuka imitwe ibiri nditereka hariho ibidukurikirana ariko rimwe na rimwe Imana nayo irazi ngene bidukuramo no babanje no kumusona ari urwara umwami nadufashe rero hariho bimwe bishobora kutwiherekeza buke tugomba kuguma dutambikije ariko turabe neza umwami aragomba ko tubi inyego yiharije bigumye canke byose Aburahamu yabwiye ngo ava gembe muri bino bihe hariho bimwe usanga bigomba kutwikurikiza buke n'ibindi ariko umwami yodufasha ducika inyego umwami yiharije Ega turabande turaba Yesu waraba Satani turamuheba Ega turabande turaba Yesu waraba Satani turamuheba naho twamuheze mbega yaraduhevye turengarenguka akarondera ico yohagararako nuko rero ndiyemera ko baja kure ariko kwiherezo noneho aragorozwa kandi ati rero yego ndimeni mugende mbega hazogenda baki hazogenda bose ati biragahera nibishoboka ibigabo ni mugende abo bagiye uraza laba Samuel wa mbere urabe Dawidi yabonye bagiye mu rugamba bagaruka basanga banyazwe Samuel wa mbere igice cya 30 guhera ku murongo wa mbere Lukatasi na majana 325 murongo wa mbere nuko Dawidi n'ingabo ziwe bashika Sikuragi ku munsi ugira gatatu basanga abamaleki bateye igihugu cy'ubumanuko ni Sikuragi basanga Sikuragi bahanesheje bahaturiye
banyaze abaki, banyaze abagore n'abari muri ico gisagara bose, abato n'abakuru, ntibari bagize uwo bica atari ukubajana ari nyagano bakigira. Nuko Dawidi n'abantu biwe bashitse kuri ico gisagara, niko gusanga bagituriye, kandi abagore n'abana babo n'abahungu n'abakobwa bajanywe ari nyagano. Maze Dawidi n'abantu bari kumwe nawe baraturikisha, bararira gushitsaho batakibasha no kurira ibiga. Yari Sedamu. Abagabo ntibikunda ko bashikaho bakora imikomino ngo barire, ariko uwo mwanya basanze abagore babo n'abana bagiye babajanye, bose baturikisha bararira ngo kwita batagishobora kuvuga. Hariho n'umurongo ukurikira, ariko gatandatu aravuga ngo maze Dawidi agira intuntu nyinshi, kuko abantu bavuga nk'abagomba kumutera amabuye. Bose bari n'akabonge kubw'abana babo n'abahungu n'abakobwa, ariko Dawidi ariremesha yisunze Uhoraho Imana yiwe. Yahavuye akora, kandi kwiherezo baragarutse. Ariko nagomba kubereka uwo mutego bari babateze ngo nimugende mwebwe abagabo. Bari bazi bagiye gashiga yo bagarukanye, siko duhora tuvuga, kugira ngo babandanye bitwa bene Farawo nk'abafarawo. Ariko barakamenya ati namba tuzojana n'abagore n'abana bacu n'ivyo dutunze byose, tujonjore tugiye none kuzoshikanira Imana. Niho rero yabanje ati ntibishoboka, mwebwe nimugende basi n'abana ndembe, mugabo ivyo mutunze n'ibigume ngaho. Oho baba bagiye ica bigora. Mwama dufashe, iyo umuntu hate nawe nyene n'ivyo bigasigara inyuma, nuko kugira ngo Imana biragora kugira ngo ukorere Imana neza. Yo rimwe na rimwe hahora habamo n'amategeko, mugabo byari bikwiye ko twumva ko twajonjo ico umwami atubwiye tugashobora kugikora. Imana nidufashe, umwami duhangase. Nibuka witwa Yungico yabyanditse mu kindi gitabo, ariko barubaka ingoro niniya. Hanyuma rero muri ico gihe Imana iramugendera, umuntu yakoreye Imana iramugendera, iramubwira iti ewe Yungico, tanga ico ufita ingoro yanje yubakwa. Areba ati mfise ikigamana, ngufise inzu mu gisagara, tanga iyo nzu. Reka biroshe, ntabazifise hano, coba coroshe, tanga inzu. Nariyumvira ati nta kundi, mugabo yibuka ko yisangiye n'umugore, acabwira madamu ati madamu, Imana integetse ko dutanga inzu iyo mu gisagara, ingoro yayo yubakwe. Ati nukutanguha inzu niyanje n'abana. Mwongere niwe yatubwira dutanguye kubaka ingoro y'Imana, ati nta nyundo tugomba mu kubaka ingoro. Ati niwo wacani gukumva ko utanga inka izohimbara, uyo buti hoci hoci, umugore nawe kaje imbere ngo bigaragare ko murekuye mwese, hako usigarana ingorane, kuko hari wigeze kugira ingorane. Umugore ararahira, yarasunika nyanka, umugore afata inkona akubita inka n'abakubita nyamugabo, biramugora cyane. None rero Imana nidufashe, umwami aduhangaze. Yongico atariko rero Imana niko yari yavutse, carahora ariryamira, ayibwira ku mutima ati Mana wanyumvishije navyumvise, ubu hasigaye umudamu ndimwumvishe nawe, je navyoshobora. Hase aho zeka ngarabe wa mugore akabona yigaragura, ariko ariyumvira agenda yeguka ngo arekure. Nawe akatasengera iruhande y'ingoma, uhemuye wanyumvishije Mana, wanyumvishe nawe, hakigaragura gasubira. Ataka wewe ate watanga yanzu
bica bitangwa ari babiri muri ubwo buryo rero Imana nidufashe umwama duhangaze aha wari nk'umutego ngo bisigaye inyuma kabakagwa mugabo rero twasaba ko twimuka neza kandi umugisha wacu nguko twagiye tubibwirwa mu majambo y'Imana Imana nidufashe umwami naduhangaze kugira ngo tumenye igihe turimwo n'igihe cyo gukorera Imana kandi Yesu ari mu kugaruka Mose arabimenya tugiye tugenda twese ntacyo dukwiye gusigaye tuhora kidukwega ariko wimutse neza ukakumva ko wamaramaje ico umwami akora ko ushobora gukora n'abanyere bavuga bati ntituzereke ivy'Imana izogomba ko twoyishikanira ingene bizoba bingana baramunanira kwiherezo murazi ingene vyagenze Imana nidufashe umwami aduhangaze kugira ngo tumenye neza ko dukwiye gucika intege umwami yiharije kandi nibiba bikigorana n'ibindi kandi Imana yazi ingene dutegurira imyanya myiza kugira ngo tuyikorere na nyaburya byihuta muri bino bihe umwami nadufashe atugire neza turi kumwe tumenye yuko igikorwa kiragutse imbere yacu twiteguriye gukorera umwami kandi tujonjore neza icyo umwami akubwiye ugikore ariko utajonjoye neza biragora nababwiye ko twaheza kigwa turiko turasenga nasanga ngiye guseka umutwe hari akakibakiye ariko twinjire twese bityo rero umwami ariteguye kudukoresha ivyo muhizi nk'abariya twumvise ba Shadraka na Meshaki na Abedenego barahagarara turazi Imana irashobora kudukiza mu maboko yawe no mu muriro naho bitobuka urumva ako kantu nibaza kugahimbara Imana naho bitobuko ridushobora gupfukamira igishushanyo wahagaritse twemera gupfa hako duhemukira Imana nayo ntibigwa nabi irayihimbara mwazi ngene yagize babatayo arabona igeze kubaza ninone bagi umwami yagiye abona uwa kanariyo wasa n'umwana w'Imana tabaza nyashe none umuntu yatawe byari wasa n'umwana w'Imana ngo bamusanzeyo arindiye ko bategera hanyuma ninone mu nyuma ngo sohoka abantu b'Imana hasohoka nawe asigara arindiye abandi baja gusanayo nabamuririmbye arinje ngo naretse gukezera no kuzimira kuva Yesu agize gute mbega yaratugerereyemo aho rero tukwiye kuja turaraba nibikomeye araheza kiyerekana Imana nidufashe umwami naduhezagire muri bino bihe tujonjore n'ababona bari babona n'ukuri n'abantu b'Imana ngo tuba abantu b'Imana bashitse ndetse n'amarabaga n'ibindi ariko tubinye ko umwami yiharije tuzogenda tubona ingene umwami azogenda twugururira inzuge hatari hakeya kandi abatari bakeya ntibacika intege ariko mwumve ko bakwikuraniza neza umwami nadufashe Imana niduhangaze muri bino bihe baturabe kandi babone bati n'ukuri bariko baraca mw'ijuru ngo tumara amazi ducika intege umwami yiharije kandi ikamburo tubiharwe ko bizoheraho nyene tubanza gukizwa neza tukezwa bikagaragara n'abantu bakatubona n'ukuri ndiko ndabandanya ariko ndabona bariya bari mu rugendo rwiza biraboneka ko bariko baraja mw'ijuru Imana nidufashe abazungu nibo rero bivugira wazi nyene ari umupagani akureze n'umupagani umuhungu umwe nawe nyene ndiyo nagihe nari ngira umusore turambwira umwigisha yigisha mu ishuri nkuru barambwira bati hari umwigisha gukeneye ati cigo bageze ko kirajanye n'icu Burundi bari bakeneye ko ureguka ntareguka no kumbe n'umukirisu bitemewe ko abwira urwaruka ubutumwa bwiza akaruhuko ndarambaza nje ndavuga ndamufashe kubwira abantu ikibazo inyishu ikiba n'abana batangura kuja barambaza ivyo amashengero n'ivyo bambaza biherezo banjana iyo bigisha bari ordinateur zari zigiharawe cyane hari na gatandatu barabikurikirana cyane ngo shikira bari kugahoba
batanga kumbaza za bindi nyene ndababwira ndasubira kumbe hari umutamakazi akorana no mutamakazi gose yakorana n'umukobwa wiwe batamubwira ati yewe twagendewe n'umusore n'umurundi yanye tubwire ko nuko ndumva telefone murabe numvise ko watugendeye jewe si wonari ngo sinzi rero ngo ko wononse umwanya ukaburambwira iby'amadini hari iwanyu aho nari mbaye nari nka stage ndababaza ati ntacyo nazi n'umukobwa ataza ko afite imodoka adashika imbere yanga harinjira winjiye turaramukanya n'umutambara muramutsa arandaba ndamuraba mugabo akabona ko atacakura kubera umutama turi kumwe arambwira ati wa mutambara ntangura namusigurira biherezo wa mukobwa ngo none ngo turafise akanya ndego ariko ndoca ngenda inyuma ya saa sita naca nduga i Stockholm ntego ngo narumvise ugomba kwiga ordinateur ntego ngo icyo woza mu kwigisha ntego nzoza saa yine ngiye kuryama nawe Storgene abari no mukutunge wagira muragaba umukobwa wa hariya ndakina utanguye kuganira nawe ntazo ushaka kukuva inyuma twagenda tuvisa amakiye niyo rero twara turajyana kara tuturaga baradutanguye ariwe ariko aragira agakerebuka kagomba gucanganya n'indimi ariko yari mukenyezi twari twabibonye biherezo twarajyana kara turagaba baradutanguye bimwe byavugwa rirashitse hama hatere gusa canke bihetsi ibindi ariko umuntu atagize amakenga isi irashamaje kandi bitugomba ahagomba kunyigisha cyane bihetsi ibindi urajana naje kandi Imana yemeye ko mujana uhavana intsinzi harageze igihe ndashika mfata ordinateur afata nawe yindi abigisha baraho kwimenye baca basohoka bose umwanya yambwiye yarazi ko bose bazoba ari mu ishuri ndandika mu mana none hariko aranyigisha niki mbega nkuru muki yene umukristo muri pane ni muri pane ko ntego Mugatolika wo kubakana mvo boni bacishamba bagirako namusigurira ni mu bisanzwe uwo muntu mu babyaba byiza musangiye ukwizera iko nk'akarorero muhezagijwe abana ugaca usenga Mana yo mwijuru mu izina rya Yesu ubona atagira ngo iki naramusema abana bafatizande ahanini bafatiza abanyina ba mama babo kuko kenshi nibo bamana Imana rero nidufashe hamaranja none marira mubayeho gute uje papa na mama bara ukagenda n'ingorane ngo yasingorane wo kwikwegera iyo ngorane umuntu agira ngo kwahukana singorane ngo yasingorane kuko twebwe ngo je twari dukuze twe namukugwa na musazanje ni ariko nabonye ko ari ingorane muri cyo gihugu kuko abana kenshi baramerwa nabi cyane abavyeyi bavanye arumva ko nabishimye mu muko Rwanda ariko gayatwawe n'umunyamahanga yari umukristo ni none yabagumye ari umukristo oya yarongwe n'umuyisilamu ahinduka umuyisilamu urumva rero ko bigeza bikagorana none ga biherezo none muje si wo kwahukana none wowe umukristo oya wewe uri umukristo mbeka anamyevuga n'umupagani gwego abazungu rero ntibabesha ari umupagani avuga ati je ndi umupagani mugabo ino harabusangira ati je naje umyagiziki kandi biragora mugabo tuba abantu b'Imana bashitse kandi bikogora byoba byiza umuntu akaca avugisha ukuri baraboneraho abagufasha bakagufasha umwami nadufashe Imana iduhezagire naha rero Aburahamu arabwirwa ngo va ugende mugigo nzokwereka kandi nzoguhezagira kandi tuzogenda tubona ibitari bikeya umwami agenda dukorera uwo rero yaciye acoberwa ndamusubira ko ndamubwira harumviriza ngo kandi kera nahoranza kwiga n'ubu naho umuntu arabihevye Imana igufashe kugira ngo ugaruke neza Imana iduhezagire tuje imbere kwacu kugaragara narabwiye kumwongera agize ati narika abaja muri kave kuko yamye bivuga
bafukame bagasenga Imana bikangura izotangura ngaho nyine. Mbega turarigomba hama rero rihere muri wewe nanje, abandi bazotwigirako. Turiko tugenda mu buryo tugakora mu buryo binyuranye n'abandi twatumwako. Abo twatumweko bakwiye kutwigirako. Kera hari aho bavuga ngo murakora ibyo tubabwira nimukora ibyo dukora, ubwo si ubutumwa. Ariko kenshi twerekanye n'akarorero ko twashitse neza kandi ko hari ibyiza tubona mu mwanya. Imana nidufashe, Imana iruhagaze. Tumaramaze Mose ntiyemeye ko hagira ibyo basiga muri Egiputa. Natwe twisengere turaje ko akagwa n'ubu bitera bipana Iburaya. Niza abana bigishwa guhera mu ntango mu Birigi n'ahandi bahera hariya kare. Urasanga rero kenshi ibiri hariya nawe babona ko byagoranye nino batera bagomba kubizana. Hariho inyigisho usanga abana bari muri byo, urasanga ibyo biragoye cyane. Imana nidufashe, umwami naduhezagire, duce bugufi dusenga Imana, twongere twisabire ikanguro rihere muri twe, hama kandi dushobore no kuzokangura abandi atari uko byobaranya bigorana. Imana nidufashe, umwami aduhezagire, duce bugufi dusenga Imana. Munagira ati arico nkeneye ko Imana itugendera, ntugengana amaganya izogenda gute, tuyiragize iramenya ngene izobigenza. Umwami nabahezagire. Ubugingo bwanje bahindutse ukundi, Yesu aho yagereramo, umucyo washitse